Ndabaramukije aho muri nizera yuko mumeze neza. Jewe nitwa Ndikuriyo Leonce alias Diko, hano ni kuri Ndofacom TV. Yamara no munsi duhagurutse nka Ndofacom company, nkaba ngiye mperekeje no company nini ni mu rugendo ifashe neza na neza yerekeza mu yahoze ari intara ya Cibitoki, ni muri zone ya Ngoma ku mutumba wa Ngoma. Muti bajanywe niki? Ni Ndofacom company yamaze guhaguruka neza na neza mu mugambi wayo wo kwakiriza abene gihugu, aho bakubwira bati nambe igihugu kiri mu mbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2030 igihugu giteye imbere, ati none kuntu tumwe twasigara inyuma, noneho dutegerezwa guhaguruka. Ino company ikaba ikiragendera mu civugo rusangi muri migwi gifaransa bavuze ngo ensemble à l'électrification solaire au Burundi pour l'arrivée dans un Burundi meilleur de 2040 2060. Kikaba ari civugo rusangi, yamara ni Ndofacom ku civugo cayo bakubwira ngo followers be unlighted, ati nkurikire. Ni Ndofacom company kandi bamaze kwerekana ko bafise vision ivuga ngo renewable energy system is our purpose, no kuvuga ngo system yo gusubiriza amatara asubizwa agahora ku mwanya, ati nico cerekezo cacu gihoraho. Ni mu rugendo runini rutigeze gworoha na gatoya, ubona yuko ano mabarabara kugira ushike kuri no mutumba wa Ngoma agoye cyane gucamwo, eka mbere vyasa naho ni modoka zigiye kugorana, ariko turahata turira kubashika nubwo bitari byoroshe, aho mbere vyabaye ngombwa ko twifashisha bamwe mu bene gihugu baho badufasha gusunika imodoka cyane guhinda imodoka kugira tuhagere. Uko biri kose nubwo vyagoranye, urugendo rwagenze neza. Ni ku mutumba wa Ngoma, bone ko harabene igihugu bashashaye iterambere banipfuza kumurikirwa, noneho bakavuga bati turakeneye amatara, turakeneye amasuma TV, tuze turaraba aho amakuru ageze, aho igihugu kigeze, noneho nakwe ntidusigare inyuma mwiterambere. Ubona yuko ni agace gafise abene igihugu bugurutse mu mutwe, icari gisigaye kwa ruko baronka ano matara, ariko kandi ntibahengeshanije no kumenyesha yuko bakeneye gukorerwa ibarabara rimeze neza byose hamwe kugira bajane n'ino mbona kazoza y'igihugu. None chef dozone abene gihugu abene gihugu ba dozone sana kabati yaragiye kwe nakubali mzee wangu promoshove kwe ahandi yahagera barahaja mu matabanza ewe uzosenya he itamuhibambe kumusaza nkwiriye kuza habona sewa murazi n'ubundi jya ikariyoni ibuzumbu mubanda muciritse abana kagasaza kitwa ngo bacemwo diharera imana none ututumye iki kuri leta mvyeyi isa leta mvyeyi kuri leta mvyeyi leta nkose ewe burundura kaseme manga mubanda muciritse ubatumye iki kuri leta mvyeyi ubatumye iki usabye leta mvyeyi mbanze ndayitase yumviritse ukuntu mbayeho ata amatara ngira, imbeba zirara zirandi nta matara kandi nyakiriza yaje hano iwanyu yaza hazewe mbijya musipuriro dawe mbakwipayisera ntoya nanaho ntari udutungu nyakiriza rero iraje kugwa hanyu hamwe mu ijoro hazaza haka nko ku murango. Dusenga Yesu tugende
ni gisagara umenga batahamo n'urutaro umva nko kubona bashikiye ahantu mu bwibarabara ataribona neza. Hari kontre joro y'ubumeshi. Mutekane tuyagere. Birakunze. Pano yayo n'amatara atatu. Iri turakwinsalira umuntu afite inzu y'ibyumba bitatu aho kiba gikemutse. Hari umuco waka cyane ushatse uragabanya ijya kabiri cyangwa ukagabanya ijya gatatu. Uko uri kuragabanya uri kurazigama wa muriro wawe. Rero iri niryo rya mbere mwayo twainstara ntirizimbye ibihumbi 370 gusa. Aho rero uwo tanga avance twavuganye mwavuganye ko uwunya w'ibihumbi 370 utanga ibihumbi 550 hanyuma yandi mugaca muvugana ukuntu bayazana. Rero abo tuza kugenda batanje bazanye amahera bace biyandikisha tuyabahe. Iyi ni ya systeme umuntu ajerisha kwiyatsa mugaho uri kumajyaka naka ndio mumanyandikisha byaka aho uri kumajyaka cyangwa aho ritaka ati niyagera ku pourcentage 15 izo itangura kuzigama ibi na biriya ni ibintu byose wensara ibyo ushaka byose akamubona na kantu gatuma systeme zose ukeneye kuri ritara zirikunda kandi iba rifise amatarane. Abantu bafise inzu rero zirenze ibyumba bitatu cyangwa bashobora gushira mu byumba bitatu nirindi rimwe rikaja hanze kugira ngo hose habone. Kandi je no basaba yuko mwoza murashira no hanze niho n'abantu bazobakorera ibarabara baje bakabona imihana yanyu yose irayagayaga bazovuga bataba abene igihugu bakeneye iterambere. Murumva niyo mpamvu natwe twashizemo iyo systeme yuko mutarihira rimwe mugabo mukaza murariha mu buryo buteguwe neza. Iri naryo ni itara ryo rifise pano yayo irenze iri double yandi ya 3. Nukuvuga iyi ni kite nziza umuntu ashobora gukurikirana neza. N'amatara muca mwumva yuko acamara umwanya muremure ari karaka kubera ko n'amatara mwumva yuko aba afise ikintu kinini amaze kandi uko aduze igiciro niko ibintu bica bigenda neza cyane. Muriko murakurikirana sawa. Iryo ni itara rigira kane arazara bibereka umuhinga ari karestara ari karabyestara kugira ngo mbandanye kubibacishirizako. Aya matara nyene havuyemo aya matarane urashobora guteranya dufite systeme y'amabateri kabimwe nkijya irinda rishikako mukanya. Iri tara n'ubuhinga bukomeye cyane akozwe mu buhinga butamenyerewe n'abantu. Rijya ry'amatara ane niryo nayiko ndaraba kugira ngo ndaribabwire ko neza hanyuma tubandanye n'ibindi kubera mwese nibaza ko muba mukeneye ibiciro. Ijya mbere mwabyumvise n'ibihumbi 370 irikurikira n'ibihumbi 405 riba rifisemwo iradiyo n'itoroshi. Iri rero ry'amatara ane naryo amatara ane n'ubuhinga bwose bwo kuguma uparametra hamwe na bateri na pano solaire ikuze n'ibihumbi 500 gusa. Aho nawe murumva yuko avance muca mugerageza ukumenya avance mushobora kuzana hanyuma tukariguha ku matara ane. Irindi tara ndababwira ni itara riba riri double y'iryane ryo riba rije kamatara 5. Umuntu afise inzu irimo ivyumba bishobora kubamwo ibyumba 5 aca yumva yuko amatara 5 kandi ryo riba rigendana n'amaventilateur. Ugize ubushuhe ugashuhirwa uca wasaka ventilateur nini nziza igenda izunguruka kugira ngo akayaga kagende neza. Ni ibintu by'abasirimu
kandi namwe twaje kugira ngo muba abasirimu nyene mwabyumvise mugabo iyo ushatse ndashobora kutagwa ya ventilateur aho onya igiciro kaca kigabanuka mu gihe iryo tara rero ry'amatara 5 rikagira n'amapano solaire 2 nukuvuga ko tuba twadugije ubukomezi naco gituma rironka ventilateur mugabo udashatse ventilateur ndayikuramwo nkuyemo ventilateur iryo tara ucuronka ku 700 ariko ntayikuyemwo urironka ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi mugabo muca mwumva yuko naho nyene urashobora kuvugana avance ushobora gutanga itara rya nyuma mpereza ko ni itara risumba yandi matara yose aya mateleviziyo mwayabonye babakuriremo televiziyo murabe tuje gutuma muraba n'amateleviziyo kandi si amateleviziyo asanzwe harabaye amateleviziyo y'abafise ibisusu bimeze uko ajya twarayarenganye tugeze ku matara afise ubuhinga bukomeye iri tara ritanduka bambe iyi televiziyo iri tara nganda babwire rifise televiziyo bijana televiziyo nziza ya 30 pouces bimwe by'ugukena aho muramupira birarangiye abana bagwe baravuga ngo babonye Mbappe muzoza muramurabira ku mateleviziyo meza rero iri tara rirakomeye cyane kubera naganda babwire nimuhore mwumve iyi televiziyo ifise ubuhinga butandukanye n'aya mateleviziyo muzi ni televiziyo z'ubuhinga bugezweho bita televiziyo Android iyo tuvuze Android nizi telefone nukuvuga zishobora gukabuta na wifi rero ni televiziyo zitandukanye nabijya muzi muganaganda babwire ni televiziyo zikorana n'ibi byacu nuko imwe gatana amatara ya Regide zafise abantu bacometse ko ivya Regide zokora systeme zitaba zisa barashobora kuyica ya garanti naguha ruza kuyimbaza mugamwe we ko amatara muraronka mukoresha televiziyo bikora neza bisa neza iyi naho turaguhana amatara 4 aba matara 4 kubera iki kubera na televiziyo ibikonsoma nayo matara gaca 4 pame yayo irarenza izo zindi zose twame turavuga iyi kiti uyiguze abari kiti irimo televiziyo ikaba kiti y'ibijyana na televiziyo ngaha birahari biruzuye amatara n'ibindi byose bijyana hanyuma ikaba na kite ifise n'amapano solaire yayo arukwayo iyi nayo igugu miliyoni 2 twavuganye namwe yuko mwutanga ama avance kuba yipfuza ayo miliyoni 2 urumva kuri buke nukugira ngo dufashe abene gihugu muzoze murabigira byose mubifise nico gituma nababwiye ko ari umugambi leta y'u Burundi naho twaje bitugoye ubu ikindi gihe mwaki twakije gisagara cyose nzozana n'abazungu ba Banki Mondiale babone yuko umugambi wagiye neza gaze tubakore n'ibikuri rero ibintu bikomeye nibi abamaze kuri ama avance abafise ibibazo mwo bibaza munyarukije canke commercial akanyunganira hanyuma abafise ibibazo bibaze munyarukije umutekinisi atangura akazi batubwiye ko umuntu wo ngaha ngo yamaze kuri avance siko bavuze bace bakoresha umwanya bagende bamwestarire tunyarutsa cyane ego nagira avance bace bajana hamwe abandi bene gihugu rero mutarariha muce mwiyandikisha kwa Zefre na chef de zone kugira ngo mwebwe muzovuge ivyanyu rero mu nyuma tuje tuzozana dina yuzuye mwamaze kwiyandika mwahejeje tuzoza tudasigura ahubwo tuje kubashiriramwo amatara gusa mwakoze Imana ibahezagira mashimesha murakoze cyane bene gihugu beza mufise n'intwari mu ndongozi nziza ibyo twabashimiye kuko turabona ko ari abantu muri abantu muza mwaramaze kubona koko umugambi w'igihugu w'imbona kazoza 2040 2060 turabona ko mwe mwamaze gukerebuka niyo mpamvu namwe tugira ngo tubasabe mikomera amashi kubw'ivyo rero nagira nunganire umuyobozi ko byamaze kubashikiriza byose yabivuze no kugishimangira gusa mu majambo make ibi byose mwumva babasiguriye dufatiye ku bukomezi bwavyo si bya bindi bikorerwa ngaha oya dufatiye ku bukomezi bwavyo nk'iyi mwumvise bababwiye 370 mwo biguze nk'umuriyoni dufatiye ku bukomezi bwavyo
murabona akantu akanyereka bakameze nta bateri kwayo ngaho uku kuntu mubona iyi bateri yonyene iyi imwe nge nibimeze iyi sumba bijya mwaguze binganangana kujya incuro nyinshi cyane gakoranye ubuhinga bwo muri Amerika kuko banki mondiale ntiyemera gukorana n'abantu bakoresha ibintu bitaramba niyo mpamvu twebwe twabahaye garanti iri hagati y'amezi 6 n'umwaka wose. Ikigira kabiri naco nagira ndamwunganire ko yavuze nk'ikiraba iyi televiziyo muboniye. Iyi televiziyo mubona ifise ivyangombwa bikwiye. Yavuze ngo ni miliyoni 2. Mugabo jewe yaze ko jewe commerciale nari kwishaho ku miliyoni nka 3,500. Kubera iki? Mbega murabona iki? Mubiza ko abigize haza ko harimo iki kintu iki. Gifise afite n'indi televiziyo ko naka televiziyo muzokoresha ku ruhande. Yey, aka kazoza kabafasha bijya muvise babwiye. Kazobereka ibigize iyo televiziyo, ibigize ibi byose ku buryo buzoyibona. Iki rero ni ikintu nk'ubuje kukiroderaho mu isoko, iki cyonyende cyoba nko miliyoni 2. Hanyuma hambavu yaho iri kumwe n'igipando kiri ninya. Tuvuze ubunini inya twe turaho ubuhinga giye kuyakoranywe. Ubuhinga yakoranywe buratandukanye na ziya twabugize manisa hajya hejuru. Niyo mpamvu tubaha garanti y'amezi 6 canke umwaka wose. Ikigira kabiri ivyo mwumvise ngo ni miliyoni 2 haba harimwo n'amatara yatsinzu yanyu kuko kirazira yuko ukoresha televiziyo udafise amatara mu ivyo birakunda tukizananye rero n'amatara kwizo miliyoni 2 zawe uzozurariha mu matranche tukizananye n'amatara ubanza kwatsa mu nzu inzi kayagayaga hama ugashiramo televiziyo byose biri mwaza miliyoni 2 mwavyumvise hanyuma gatatubaha rero ni televiziyo imeze nk'uku y'igitangaza hanyuma rero mukurangiza batibo twiruka n'umwanya nukuri ibi bintu mubona tubazaniye hariho abamye bidoga ngo twazaye dukeya ntitwazaye dukenya namba amastoke dufise ntayo muzomara ko dufise amastoke y'igihugu cyose ico bikora gusa mwumvise umuyobozi abivuga muce munyarutsa ubwo mva ngo ni byinshi ni by'igihugu cyose mwavyumvise kuko nk'ubu tuva ngahe ejo tujigitega tuva ngahe ejo tugenda iyo za Makamba hose baba badutumye ko nk'uko mwadutumye ko murabero muce munyaragasa hakiri kare bunyene tugiye dutwaye liste igaragara y'abantu biyandikishije abafise makenya bayaha abayobozi banyu abatafise mwiyandikisha ku buryo twe turi hariya tuzoza tubona ati hariya kuri ya mutumba mwiriya zone n'abantu b'intwari bakeneye iterambere bararishashaye natwe tugitabe tubitabe uko biri kose tukaba turangije tubashimira Imana yo mu ijuru ibahezagire mukoma amashi cyane hanyuma mukurangiza nagenda babwire aya makite yose tubana n'insinga twe tuzana insinga ama interbitere ajya zimya ajya yatsa byose biba bihari nta kintu na kimwe wewe tukubwira ugure abo tubwira abagura ibintu n'abantu bafise ama etage reka umuhinga nawe mu munota nk'ibiri atubwire aka kantu ukundi akagize uku kuno ayifundikanyije nawe cyandaguha tugire Kristo bajambo make jewe ndabibasigura mu buryo buri tekinike je nk'umufundi ibi bitandukanye nabyo dusanzwe tumenyereye mu isoko turagana tugura pano dufate nka ya 50 wate tugaca twestima nk'ama ampere tugasanga tuguze nka 30 ampere muga muri rusangi n'ibintu biri no controle plaque ishira kuzana umucanwa mwinshi gaca yica battery amashambre de combustion handi ubona haiza amezi 6 usanga plaque yawe amatara atera punguka nibaza ngo andiko nebasigura nk'umutekinisi ariko ibi byaba bazungu harimwo regulateur indani ico bitwa control power nukuvuga iyo iyi battery yuzuye kari stopa iyi battery nico kwakira umucanwa urenze ku buryo yononekara nico gituma batangana garanti y'amezi 6 kuko baba bazi katangorane n'imwe bizigira bigira haba ingorane iyimbe biri y'urutsinga nago urashaka kuruteranya bikunaniye mashaka kubisinyara umuntu akaza kabereka inebaze kuko insinga sizazindi zibiri ziri ndani kuko aya matara hariho yaka uburyo bubiri ufyonda rimwe akamagufi ijya kabiri maremare ijya ku buryo butatu ko mbyuratse umuco muto
cyangwa uri moyenne canke muremure cyane niko vyestaye rero sukuva ngo watsa rimwe gwitara rice ryaka ari kwije umuco urafyonda gatatu muri interpreter ukaraba umuco waka cyane akaba ariho wemereza no kuva rifuza inzira zitatu mwavyumvise mwajambo make rero nta riske rero zaya mabateri kuko asangwa yifitiye control power akakameze nk'inuzeye kiraza ku gatripota uwo tubiha kuko akanika kandi kazotuma wase kuriha gakoraborana na ya mashini akabifinyi yayo yibereye bikazima kuko wase kuriha murabibona ntimuzogire rero ngo ntiworiha nuko rero reka dukoresha umwanya ubisikaye byari byo mutahura ikibazo ubutama yego ko jewe ntuze eka ndayifise mugabo nashaka ivyuma kandi nkaba mfise inzu hafi nk'amashambure nka 10 ko ndafite apangaye none nguzi iyo vyuma byanye mushaka kunyitera hose nkaje ndi hangahe kuko ntudivuyemo ikibazo ukeneye subiramo weneye ko mwonye sitarira amashambure yose mfise kuko ndafite n'abapangaye kugira ngo hose hake ivyumba nka bingana 13 wewe ufata kajya gatoya kazimbutse kajya tuciye tugira bune ikibazo cyawe coba gikemutse Bujumbura turafise adresse Ndufakome ayikorera aba bayobozi banyu barahashitse ni muri centre ville dukora muri centre ville kwibarabara agapave bita rya OTB ni hajya bahingurira icayi ahantu impande ya Bikoro siege Bikoro ni assurance turafatanye uhashitse uba washitse haroroshe cyane abantu bose uvuze pave ya OTB cyo kavuga Bikoro siege Bikoro assurance Bikoro turafatanye na Ndufakome naho nyene ubushitse Rutangure rero umuntu yitwa nimubona Jamari yarishe hamwe n'uyu babanze babahe amateleviziyo bagende babestari aba tugira tu amateleviziyo yabo bamaze kuriha ego arakoze cyane reka tubahe amateleviziyo iyi nyene umufundi ajyanga itware ya nizere yuko mumeze neza aho muri ni muri gwa rugendo runini gwa tuzinduye uno munsi nk'ibisanzwe duhaguruka mu gisagara ca Bujumbura tukerekeza hirya no hino kugira turabo ko biba bimeze abene gihugu bari ku kivi ese hirya no hino uretse abo mu gisagara bibayeho gute noneho tukarabira hamwe ngo imbona kazoza y'igihugu ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2050 igihugu giteye imbere ese hose bariko barabigendamo gute tuzohava tugerera rero rimwe canke hari abazosanga barasigaye inyuma duhuye nuno numutware wo mwakano karere ariko nifuza ko yidondora mu buryo bwiza wahereye ku mazina nico ajejwe mwakano karere niho duhava tuyaga neza duhuza Je nitwa Niyonkuru Martin chef de zone Ngoma muri commune Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Abatabizi wavuze commune Cibitoke nivyo ni ahahoza ni mu ntara ya Cibitoke no munsi barabizi yuko bamaze kubiteranya hose haca haba ibujumbura bamaze gukora kino kintu byaraboroheye ko hari abantu bigora ugasanga ntanacibuka ati ndi muri no ntara ndi muri commune ni abene gihugu ko ntibajuragirika Bo bamaze kugira indinganizo nshasha mu ndinganizo nshasha baracabyiga kuko bamwe baricitiranya commune ya kera yitwa Mugwi abandi bakabivuga neza kari commune Cibitoke abandi bakitiranya intara ya Cibitoke ya kera kandi ntibamenye ko twamaze kwinjira mu ntara yagutse ya Bujumbura yego ubu rero kandi turishimiye cyane iyi societe yanyu Ndufakome company yaje hageze kuko abene gihugu bo muri iyi zone Ngoma muri commune ya Cibitoke na cyane aha ku mutumba w'Ingoma mwageze mwiboneye twari tubishashaye gose kuko muri zone yose muri rusangi igizwe n'imitumba 4 kandi iyo mitumba 4 nta muyaga nkuba dufise dusanzwe rero twiyungunganya mu kugira ngo tube ahantu habona ariko ntago byari bishemeye na gato ubu rero aho tumariye kumva ko hariho societe Ndufakome company ikorana na Sole Nyakiriza twarasabye kandi baratwumvira ubu tuvuga
tuvugana baramutse batugendera bazanye n'ibikoresho vyabo bya Soleil Nyakiriza kugira ngo noneho twebwe abenegihugu dushobore kuba ahantu habona ariko kandi turafise ikibazo kijanye n'amabarabara kabisa bivuga bisubira ahantu twaciye twabiberetse amabarabara birateye ubwoba amabarabara birateye ubwoba cane ego aho gushika muri iyo mitumba itandukanye ari kibazo gikomeye cane nkuko mwagiye muravyibonera ahantu mwagiye muraca turi kumwe aho amabarabara usanga tugenda dusa n'abanyomboka n'abataragurika kuko iterambere rijanye n'amabarabara ntiradushikira dusaba rero leta y'u Burundi ko yotugeyotushikanako amabarabara kugira ngo noneho bishobore koroha ari abadufasha muri ibi canke biriya bashobore kuhashika je namye nibaza naguciriyemo imbere yuko tugira ikintu twasaba leta mbega byo amabishika mugakora nk'ibikorwa rusange canke mwebwe mwarabihevye imisi yose ku munsi wa mbere twawuhariye ibikorwa rusange mwe ibikorwa rusange mubikora ku munsi wa mbere yego tubikora ku munsi wa mbere ariko kandi usanga kubera twovuga ko atabarabara na rimwe rigenda rigasohoka rihari biraturusha gose ugasanga turakora dukoze pfo twaja ruguru ugasanga hongeye gusiba bikatugora gose rero ni hari ariyo mpamvu mwumva yuko ukuboko kwa leta nako gukenewe ariko byagenze gute ugiye kuraba yindi mitumba yo mu yandi mazone nubwo naho nyene atari hose barafise amabarabara byagenze gute hani wanyu ngo hasigara inyuma kuko uravye hasa na hasigaye inyuma n'ivyo sagaseseshwa rumuri ariko baragerageza kuza bakaza bagakora ariko kandi ntituzi aho byugariye kuko twaraheruka kubona mu mwaka uheze haza amamashini na cane tronso Gweserongoma imashini ziraza ariko twaherutse zimbagura tubona inyuma y'ukwezi kumwe n'imisi zica ziragenda komsa ntiturabona ihindukira ryazo no ku mutumba wa Mahande tuzohava tugerayo nimwadukundira tronso Butega Mahande Butega naho nizo mashini zarahageze ziragerageza ngo zikore ariko inyuma y'ukwezi n'imisi zahavuye zigenda tuzi rero icabimenya ikibazo cabaye yego ure tubandanya tudodora na cane muvyeyi wacu leta kugira ngo turabe ko bo tugera ko bakadusayiriza kugira ngo dushobore koroherwa yego kukabe nkako nkuko wagiye bivuga mbona vyojana namba muri kano karere hatangiye kugera amatara yandi ugasanga harabona haramutse hari amabarabara naho nyene vyo bavyiza kuko urabona nkino company yagowe cane mu gihe rikiraza mu mabarabara hari ikintu mwoshimira Ndufacom company biciye muri Nyakiriza Soleil nkuko mwabivuze eka mbere ku bufatanye bwa Banque Mondiale hakazamwe no kuboko kwa ya leta mvyeyi mwariko muravuga kugira bishobore kugenda neza mu kurindira ya mabarabara hari ikintu mwoshima canke mwoshikiriza kuri no mugambi urashe wo kuboneshereza kano karere nukuri turashima cane dushimira iyi societe Ndufacom company iyo yatwitayeho cane ahandi ho yaba arabakora baca amafaranga byonyene ntibari no kwemera gushika ahantu uko hari kuko na hantu habi gose nkuko mwahiboneye ariko iyo societe yemeye uko hari kose iragenda ndetse ubu tuvugana n'amamodokari yabo ntibyakunze ko ashika kuri terenyezina hari aho vyankiye burundu imodokari zica zirahaguma ariko abenegihugu baje kwapwiya baje bagerageza kusayiriza gushikaho ivyo bikoresho vya Ndufacom company vyikorerwa ku mitwe gushika aho bibwirizwa gushika turashima rero cane ko banatwemereye ko bazonagaruka kugira ngo imihana ndetse nka yose ishobore kuronswa uyo muriro uvuye ayo matara avuye ku muyaga nkuba nivyo turavyishimira cane gose yego uravye mu bene gihugu abanye bavyakiriye gute abene gihugu bavyakiranye ugweze cane gose akamwemwe ni kenshi basavye ko kandi
ko mwozogaruka muzanye ibindi bikoresho bitandukanye nk'ivyo mwazanye kugira ngo noneho bashobore kubironswa bose kandi bavyishimiye cyane ko iyi societe Ndufakome company iborohereza bakazoza barariha buke gushika bahejeje. Ikindi bishimiye nuko bavuze ko bashimye ko ibikoresho byanyu ari byo byacu tuvugana ari ibikoresho bimeze neza inyuma yo kubisigurirwa kandi bakishimira yuko mubaha n'igihe cukugerageza kugira ngo namba ari iki canke kiriya cononekaye muzoheza mukaza mukagisubiriza. Ndumva ko bwana bitewe cyane ndanagukeza ubona yuko ari we wafashe ya mbere kubera karorera abandi ubanza wakira bino vyuma. Navyishimiye gacane gose naco gituma nkuko ndi wa mbere muri zone Ngoma nabaye n'uwa mbere yabitoye kandi ngatora ibintu mbona ko bigezweho byose ariko kandi byose bigezweho nuko biri mu bigenda biratandukana bivanye n'uburyo bw'uyu canke uriye. Ego umushinga nahe murongo ino zone tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye. Namwe ndabashimiye gose Imana ibahezagire.